ikaze nigwanyu nshuti namwe bakunzi ba televiziyo Renaissance turi ku munsi wa kabiri igenekezo rya 10 ntwarante mwaka wa 2020 ingingo nkuru zigiza no makuru. Bane mu bari bitoje mu kibanza c'umukuru w'igihugu ntibemerewe kuzohiganirwa intebe y'umukuru w'igihugu mu matora ategekanijwe kwa 20 rusama uno mwaka. Bino bihe Burundi byitegurira amatora birangwa niho nyangwa ry'agateka kazi na muntu, ivyo tubisanga mu cegeranyo c'umugwi wa ONU ujejwe amatohoza ku Burundi. Itotezwa ry'abasirikare bahoze mu gisirikare ca kera rirabandanya mu Burundi. Abasirikare 37 harimo intwaza ngabo 4 barahagaritswe ku kibuga c'indege ca Bujumbura ku munsi w'Imana. Idonido yano makuru ni Mukanyisase. Ndasoye kubaha ikaze murano makuru. Abasirikare 37 bavuye muri Somalia barahagaritswe kuri uwa Mungu igenekezo rya 8 ntwarante. Bafashwe n'abasirikare bakukira igisata c'amatohoza bagishika ku kibuga c'indege ca Bujumbura. Abasirikare bose ico bahuriyeko akaba ari uko bahoze mu gisirikare ca kera bakunze kwita ba ex-FAB. Muri abo bafashwe harimo intwaza ngabo 4 arizo Major Dismas Ndowamungu, Major Yamuremye, Kapitene Zeno Gahungu na Kapitene Nkunzimana. Kuva ugwimo gwadutse mu Burundi mu mwaka wa 2015 abasirikare bahoze mu gisirikare ca kera bagiye baratotezwa, harabagandaguwe abanyaza amagara bagahunga hamwe n'abatari bake bafungiwe mu mabohero atandukanye. Umugwi ujejwe amatora Seni wamenyesheje ko harabahiganwa bane ku rwego rw'umukuru w'igihugu bahakaniwe kwitoza. Umugwi Seni uvuga ko dosiye zabo zitemewe ariko nta nsiguro yatanze. Petero Karaveri Kazihise arongoye umugwi Seni. Hariho uwifuza kwitoza yitwa Evariste Ndayishimiye yatanzwe n'umugambwe CNDD-FDD. Idosiye yiwe yarakiriwe yaremewe. Hariho uwitoza yitwa Agathon Rwasa yarungitswe n'umugambwe CNL. Idosiye yiwe yaremewe. Hariho uwitoza yitwa Jacques Bigirimana yarungitswe n'umugambwe FNL. Idosiye yiwe ntiyemewe. Hariho uwitoza yitwa Gaston Sindimwo yarungitswe n'umugambwe Iprona. Dosiye yiwe yaremewe. Hariho uwitoza yitwa Francis Rohero yigenga. Dosiye yiwe yaremewe. Hariho uwitoza Dieudonné Nahimana wigenga. Dosiye yiwe yaremewe. Hariho uwitoza Leonce Ngendakumana yarungitswe n'umugambwe Sawanya Frodebu. Dosiye yiwe yaremewe. Hariho uwitoza yitwa Anise Niyonkuru yarungitswe n'umugambwe CDP. Dosiye yiwe niyemewe. Hariho uwitoza yitwa Valentin Kavakure yarungitswe n'umugambwe FPN Imboneza. Dosiye yiwe nayo nyene niyemewe. Hariho uwitoza yitwa Domitien Ndayizeye yarungitswe n'urunani Kira Burundi. Dosiye yiwe niyemewe. Aha mugabo beje kubivuga gutyo twoshirako ikintu twese duteza kumenya nuko nk'idosiye itemewe ku rwego rwa Seni ibwirizwa rishinga amategeko agenga amatora rirategekanya ko ubishaka ashobora guca ajana agenda muri sentare ijejwe ibwirizwa shingiro kugira ngo asabe gutunganirizwa, kandi ivyo bikaba mu minsi 2 ikwirikirana tuvuye ku munsi tubitangarijeko. Kugeza ubu bikaba bitaramenyekana ko abo dosiye zanswe bazokungururiza muri sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro. Uretse Valentin Kavakure yitoza kubw'umugambwe FPN Imboneza yamaze kuvuga ko azokunguruza.
Amakungu ategerezwa kwamiza ijisho ku Burundi, iyo niyo ntumbero y'icegeranyo ca nyuma c'umugwi w'ishiramwe mpuzamakungu ONU ujejwe amatohoza ku Burundi. Ico cegeranyo casomewe kuri uyu wa mbere imbere y'inama ijejwe agateka kazina muntu muri ONU i Geneve. Urongoye abagize uwo mugwi w'amatohoza Dudu Diene avuga ko ico cegeranyo gishimikira ku bihe vy'amatora hibonekeza ihonyangwa ry'agateka k'abanyagihugu. C'est un rapport qui appelle à la vigilance. Ni cegeranyo gihamagarira kuguma umuntu akurikiranira hafi ingene ibintu vyifashe, gitera karuru amakungu kuyonyangwa ry'agateka k'abanyagihugu kibonekeza muri bino bihe vy'amatora. Natwe rero tukaba twahaye ONU n'amakungu ibikoresho vyo gutuma bakurikiranira hafi neza ivyo Burundi mu kubereka ibimenyetso vy'uko ibintu bishobora kunyuka. Tuzotanga icegeranyo cerekana ibinabiriya muci, ariko nubu turiko dushakisha amakuru yose akenewe kugira ngo dukore icegeranyo cerekana ukuri mu buryo bushoboka. Kandi dushaka ko ivyegeranyo vyacu ataho vyegamira vyemegwa. Musomye neza icegeranyo cyo mu mwaka uheze cerekana ibimenyetso 8 ko ibintu vyo kunyuka, ariko muri rusangi hatangura ikibazo kijanye n'ubwisanzure muri politike na cane cyane mu bihe vy'amatora. Ni ikimenyetso gikomeye twerekana kuko kijanye n'ubwigenge bwo gushikiriza inkuru n'ubushobozi bw'imigambwe itavuga rumwe na leta bwo kuja mu matora atagahato. Ikimenyetso ca kabiri dutanga kijanye n'ivyerekeye ubwigenge bw'ubutungane. Ni ukuvuga ko abakoze amabi bagahonyanga bidasanzwe agateka kazina muntu botegereje gukurikiranwa ariko bakaba bidegemvya. Ikindi kimenyetso gikomeye cibonekeza kijanye n'uburenganzira mu vy'ubutunzi n'imibano, kuko tubibaza ko tutovuga ibibazo vya politike gusa naho bikenewe cyane, ariko ko hakenewe no kwitaho ingaruka zihonyangwa ryako gateka. Naho nyene tugerageza gutohoza mu gushiramo inguvu zishoboka. Tukivuga ibijanye n'agateka kazina muntu, bamwe mu bategetsi baratunga urutoke kuba bari mu bagandagura n'abanyuruza abakenyezi kuva umwaka w'ibihumbi 2015. Ishirahamwe Fokode ryagiriza umuryango wa General Alain Guillaume Bunyoni kuba ari wo wicishije umukenyezi Lydia Nibogora mu kwezi kwa 4 2018. Pacifique Ninahazwe arongoye Fokode avuga ko amatohoza iryo shirahamwe ryakoze yerekana ko umukenyezi yagandaguwe abanje kunyuruzwa n'abamusanze aho yakorera muri Regideso imbere yuko bamutora ari kiziga muri zone ya Kanyosha. Umukenyezi agira kabiri twavuga ngaha yahitanywe n'ikingo cya gatatu ca Petero Nkurunziza n'umfasoni Lydia Nibogora. Lydia Nibogora nawe kwigenekerezo rya 17 mu kwezi muri Ruhuhuma mu 2018 yaragiye ku mirimo yiwe nkuko bisanzwe aho yakorera muri Regideso. Inyuma gato y'umutaga arasohoka ivyo biro bikavuga ko yoba yari yitavye telefone. Hanyuma hari abantu bari bamutegereye kandi baboneka ko ari abantu yobazi, kuko ababimubonye bavuze ko yinjiye mu modoka abona ariko aratwenga, hoba hari ko haragwa n'akavura. Yinjiye ngo bibona ko abantu bamujanye yoba yarabazi. Kuva ngaho ntawasubiye kubona uyu mupfasoni, kiretse ko ikiziga ciwe cyavuye gitogwa uwo munsi nyene ku mugoroba hariya mu Kanyosha aho bita kwa Sebatutsi. Ikiziga cyaboneka ko yishwe nabi cyane, yaraboshwe amaboko mu mugongo, byaboneka ko yakubiswe ikintu mu mutwe igihe bamwica, kuko mu mutwe hari havuye cyane amaraso, biboneka ko ari ikintu cyabaye mu mutwe wiwe. Amatohoza twebwe twashoboye gukora akaba yerekana ko umuryango wa General Alain Guillaume Bunyoni ushobora kuba ufise uruhara rukomeye cyane mu igandagurwa rya Lydia Nibogora, nkuko byahavuye binavugwa cyane n'umwe mu bagenzi ba Lydia Nibogora, akaba ari n'umugenzi w'umupfasoni wa General Bunyoni. Uyu mukenyezi yahatwe kugandagurwa nawe incuro zitari zike, bakanamusanga niyo yahungiye mu gihugu cya Zambia, akabandanya yemeza ko aho hose aba ariko azira amakuru afise ku bijanye n'igandagurwa rya Lydia Nibogora. Ikindi nuko n'umuryango wa Lydia Nibogora wacihunga, kuko nabo nyene babona ko ubuzima bwabo bangamiwe baravye n'amatelefone bariko barahabwa, nayo nyene yoba yava ngaho mu rugo kwa General Alain Guillaume Bunyoni. Nkuko rero bimeze kuri Charlotte, nkuko vyabaye ku bandi bakenyezi batari bake bagiye baragandagurwa, nta matohoza yakozwe ku rupfu rwa Lydia Nibogora. Gushika uyu munsi nta numwe akurikiranwa kuri ico caha, kandi nta numwe yagihaniwe. Byose vyabaye akamizwe n'ingoma.
Abamenyesha makuru bane b'ikinyamakuru Iwacu barakwije no munsi imisi 141 bafunzwe baciriwe umunyororo w'imyaka 2 n'igice hamwe n'ihadabu ringana no miliyoni 1 na sentare nkuru y'igihugu mu ntara ya Bubanza. Abacamanza bari bashashe muri ugo rubanza akaba yari Parfait Muvunyi yararongoye intahe Ihuwitonze Eric hamwe na Kaneza Clarisse asanzwe ari we arongoye sentare nkuru y'intara ya Bubanza. Icariho cumushikiriza manza akaba yari yabasabiye gufungwa imyaka 15. Tubibutse ko abo bamenyesha makuru bahagaritswe kwigenekezo rya 22 gitugutu umwaka uheze Ibubanza bakaba bahagaritswe bagiye gutohoza inkuru muri komine ya Musigati ahari ko habera intambara hagati y'abitwaje ibigwanisho n'abajejwe umutekano. Christine Kamikazi, Agnès Ndirubusa, Terence Mpozenzi na Ejida Rerimana bakaba bagirizwa gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu. Mu ntumbero yo gushigikira abakenyezi b'abarundi kazi leta ngo yaruguruye banki yo gutanga imitahe kubigeme hamwe ni banki ijejwe guteza imbere abakenyezi. Ivyo bikaba byavuzwe kuri uno wa mbere na Petero Nkurunziza umukuru w'igihugu c'u Burundi ku munsi mukuru mpuzamakungu wahariwe agateka k'umukenyezi. Icivugo cuno munsi umukenyezi ni nkingi y'iteka n'iterambere ry'umuryango n'igihugu. Tunamenyesha abakenyezi b'abarundi kazashiki bacu yuko mugomba kubibona neza ukuntu leta yitwara iterambere ry'umukenyezi nuko twashizeho umugambi w'iterambere ry'u Burundi imyaka 10 iri imbere kuva mu mwaka wa 2018 gushaka ku mwaka wa 2027 duha ikibanza gikomeye cyane umukenyezi mu iterambere ry'umukenyezi. Twari dushinze ibanki ijejwe ugwaruka abakobwa rero mufati ya mbere kugira ngo namwe muze muronke imitahe muri yo banki y'ugwaruka. Ikindi gishasha twari dushizeho nuko twamari tuye gushiraho ibanki ijejwe iterambere ry'abakenyezi. Ibi kandi vyiyongera ku ngingo zo kubungabunga amagara y'abakenyezi bibungenze n'abonsa tumaze gufata no guteza imbere inyigisho zidakumira no mu guserukirwa kw'abakenyezi mu nzego no kubahiriza agateka k'abakenyezi kugwanya amabi akorerwa abakenyezi n'abigeme n'ibindi. Abakenyezi b'abarundi kazi basaba ko inyuma y'amatora yimirije mu mwaka wa 2020 boronswe kibanza kimwe muri bitatu bikomeye mu gihugu. Ivyo navyo ni nk'ico umukuru w'igihugu umushikiranganje wa mbere hamwe n'icegera c'umukuru w'igihugu. Ibi nibishikirizwa na Jeanne Mfayo guhora umunyamabanga mukuru w'ihuriro ry'abakenyezi mu Burundi akaba yabishikirije mu birori byo guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahari wagateka ku mukenyezi kw'isi wahimbajwe kuri uyu wa mbere mu gihugu c'u Burundi. Kw'izina ry'ihuriro no kw'izina ryanje nyene nakaryo keza ko kubifuriza umunsi mukuru mwiza wahari umukenyezi ubabera umunsi wo kwirimbura ku byo mwaranguye muri uyu mwaka wose tumaze. Uyu munsi ku isi yose ni umunsi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi. Turiko tuwuhimbaza ku civugo duhagurukire twese guteza imbere agateka k'umukenyezi. Dufatiye kuri ico civugo twagomba dusaba abarundi bose na cane cane abafata ingingo ko agateka k'umukenyezi katazigera gatezwa imbere n'umukenyezi gusa ahubwo ko twogira urunani umwe wese mu byo ajejwe agatera umuganda mu guteza imbere agateka k'umukenyezi kanatsinda niwe shingiro rya kazoza k'imiryango n'igihugu. Dukwiye rero kuva mu majambo tukaja mu bikorwa. Muri uyu mwaka mu Burundi umunsi mukuru w'umukenyezi ushitse mu gihe kidasanzwe kuko icivugo gihuye n'ibiringo tugiye kwinjiramwo vy'amatora. Ibwirizwa shingiro rikubahirizwa ibiharuro n'imiburi buri 30% ntibibe munsi canke 30 nyene. Hariho ibindi bibanza bitatu bihambaye mu buzima bw'igihugu cacu c'abarundi c'u Burundi abakenyezi barifuzamwo n'imiburiburi ikibanza muri ivyo bitatu. Ntimwibagire ko abakenyezi ari bo benshi nibo bazotora ku bwinshi kandi barakwije ibisabwa. Saho gusa murafashanye n'icubahiro ko abakenyezi boronka ikibanza kibereye mu bibanza bifatirwamo ingingo mu bisata by'ubuhinga
kuko ubu abakenyezi benshi babifitiye impamyabushobozi. Hanze y'u Burundi naho Ubutaliyano bwahagaritse ibikorwa mu ntumbero yo kwikingira ikiza ca coronavirus, bikaba vyahagaze kuri uyu wa mbere. Ico kiza rero kikaba kimaze igihe gitandukira no mu bindi bihugu, tutibagiye n'ivyo muri Afrika. Clementine Kanyamuneza. Ico kiza ca coronavirus kimaze gufata abantu bose hamwe ku isi baba ibihumbi 115, kikaba kimaze guhitana n'abarenga ibihumbi 4. Ico kiza kimaze kwibonekeza mu bihugu 105, bimwe muri vyo bikaba bisinzikaye kurusha ibindi. Nko mu gihugu c'Ubushinwa aho ico kiza catanguriye kimaze guhitana abarenga ibihumbi 342, abandi bagera ku bihumbi 80,575 bakaba ari bo bamaze gufatwa. Ubutaliyano nico gihugu ca kabiri kibangamiwe n'ico kiza ca coronavirus, aho kimaze guhitana abarenga 366 hamwe n'abandi ibihumbi 7,375 bamaze gufatwa. Nk'uko ico kiza ca coronavirus kimaze gutandukira no mu bihugu vya Afrika nka Misiri aho bamaze gufatwa bagera kuri 49 hamwe na Algeria naho hamaze gufatwa abarenga 19, tutibagiye n'ibindi bihugu vyo muri Afrika. Ingaruka mbi zibonekeza kuri ico kiza ca coronavirus ni nyinshi. Twovuga nk'ibibuga vy'indege bitari bike ku isi bitagikora nk'uko vyari bisanzwe bikora, hamwe n'ibindi. Kuvyerekeye igihugu c'u Burundi, ico kiza ca coronavirus ntikirahagera, ariko leta y'u Burundi yaramaze gushiraho ingingo zo kucirinda, nko gushiraho Hotel Source du Nil, ikibanza cagenewe kwakiriramwo ingenzi zije ziva mu bindi bihugu vyasinzikajwe n'ico kiza. Nkuko vyamenyekanye mu mwanya uheze, ico kiza ca coronavirus cibonekeje ugambere Kinshasa muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo nkuko vyatangajwe n'umushikiranganje w'amagara y'abantu. Imbere yo gusozera no makuru naho ikibazo cyo guserukirwa kw'abakenyezi n'abigeme mu nzego zifata ingingo mu Burundi nico dushimikirako mu kigabane ku isoko cuno munsi mu gishikirizwa na Bertrand Ngendakuriyo. Amwe mu mashirahamwe y'abakenyezi abandanya asaba ko abakenyezi boserukirwa bikwiye mu nzego zifata ingingo mu Burundi. Aya mashirahamwe yipfuza ko umukenyezi aserukirwa gushika ku rwego rw'amakomune n'imitumba. Uno musi ingorane zoba zihagaze kuri inde, icokogwa coba ari giki? Zimwe mu nyishu kuri ivyo bibazo ni muri kino kiganiro ku isoko, mukaba mugira mushikirizwa na Jean Bertrand Ngendakuriyo kazi. Mu Burundi ico kimwe no mu baserukira Uburundi mu makungu, umukenyezi w'umurundi ntaserukiwe cyane muri izo nzego zifata ingingo. Bonfils Niyongere wa Radio Inzamba araduha bimwe mu bitigiri. Kubabura amatari 18 batwara intara z'u Burundi, abakenyezi ni 3 gusa. Abo nabo batwara intara za Bujumbura, Karuzi na Muyinga. No kuvuga ko abakenyezi baserukiwe ku rugero rwa baba ibice 15 kwijana. Abaserukira Uburundi mu makungu bose hamwe ni 29, abakenyezi ntibarenga 5. Abo 5 bakaba berekana ko urugero abakenyezi baserukiye ko nagwo nyene ari ugwa 15 kwijana. Abo bakenyezi 5, 2 bari mu bihugu vya Buraya, umukenyezi umwe ari mu bihugu vya Aziya, uwundi muri Amerika y'Epfo bita Amerika Latine, n'uwundi mukenyezi ari muri Afrika. Ibiharuro vy'ingene abakenyezi badaserukiye bikwiye mu nzego biri kandi kuri wa mustanteri b'amakomine, aho baserukiwe ku rugero ruri munsi ya 10 kwijana nkuko vyemezwa n'abaharanira agateka k'abakenyezi. Naho abakenyezi badaserukiye bikwiye mu nzego zitandukanye, ibitigiri vya 30 kwijana bitegekanywa n'ibwizwa shingiro birubahirijwe. Ibwizwa shingiro ritegeka ivyo bitigiri mu nama nshinga amateka, aho naho abakenyezi 35 ku bashinga amateka 118, mu nama nkenguza amateka aho abakenyezi 16 ku bakenguza amateka 42, no muri leta y'u Burundi aho abakenyezi 6 ku bashikiranganje 21. Leta y'u Burundi yo imenyesha ko imaze gukora byinshi kugira umukenyezi ahabwa ikibanza gikwiye, bikaba vyamenyeshejwe ku munsi wa gatanu umushikiranganje wateye akazi na muntu Martin n'ivy'abandi mu itangazo ryo guhimbaza uwo munsi mukuru wahariwe umukenyezi. Inzego zijejwe gukurikirana no guteza imbere aho gateka zarashinzwe. Umugambi w'igihugu werekeye iterambere ridakumira waremejwe, amategeko mashasha yaremejwe, ayandi arahinyanyugwa. Umugambi w'igihugu guteza imbere umukenyezi warateguwe, iyemezwa ry'umugambi w'igihugu wo kugwanya amabi afatiye ku gitsina, guserukirwa kw'abakenyezi mu nzego zose zifatirwa mu ingingo be n'ibindi.
nayo bitigiri biri mu bwirizwa shingiro vyubahirijwe mu muhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi babona ko leta y'u Burundi ititayeho nk'uko vyategerezwa mu bijanye n'iterambere ry'umukenyezi kubwa Marie Louise Baricako umukenyezi yarakwiye kuronswa ibibanza bifata ingingo gushika hasi mu ntwaro. Urabona nka hamwe bahejeje kugira ya masezerano yarusha bace bashira mu bwirizwa shingiro bati kuva ubu abagore bazoserukwa ku bice 30% basi bibaye bike 30% ariko gushika ku mwaka w'ibihumbi 2018 twari tukiri kuri 18%. Urumva ko tukiri kure cyane n'ukuri ntawobesha ngo turatera imbere vy'ukuri kandi tubivuge tubisubire ni ikintu cyo guhagurukira tukakivuga ko ataho turashika nta hanini turashika nubwo atawovuga ngo turacari nkaho twari muri 62 ubu twarateye imbere gatoyi mugabo turacagendera inyuma y'ivyo twiyemeje. Ikibi nuko twavyiyemeje, ikibi nuko abategetsi bavyiyemeje bakavyandika bakabishira no mu bwirizwa shingiro ariko hageze kubikora bakibagira ko bavyemeye. Rero birageze yuko imvugo ijana n'ingiro. Hama abagabo ntibarahaguruka ngo badushigikire kuko umunsi bazogifata mu minwa nabo nyene bakagishigikira bose bazogikurikiza hama n'abakura babizi yuko ivyo gukumira bitacemewe. Ku ruhande rw'iwahoze arongoye Burundi Domitien Ndayizeye amenyesha nyabuna ko abakenyezi ubwabo aribo bari bakwiye kwitaho ivya politike bakareka gusaba ibibanza kubw'uyo mukandida agiye guhiganirwa ikibanza c'umukuru w'igihugu. Abakenyezi b'abarundi ntibari bakwiye kwifata nk'inkehwa. Mu gihe twemeza yuko abakenyezi ari benshi kuruta abagabo nta kabuza yuko abakenyezi baramutse bashatse kwitoza nta muntu n'umwe yobahagarika. Jewe rero nuko nosaba abakenyezi yuko bitaho cyane politike kuruta kuko igihe bazoyikora ico bashaka bazokironka. Bwa kabiri burya abakenyezi kwama bavuga ngo ni miburiburi gutya basa nk'abashaka kwifata nk'inkehwa kandi atari inkehwa. Urabona igihe tuvuga tuti abatwa ni miburiburi batatu cyangwa ibintu nk'ibyo ni ukuvuga yuko hari inkehwa. Nta muntu rero ashobora kubakumira igihe biyemeje kwitoza, ahubwo iyo amategeko avuga ati n'imiburiburi 30 cyangwa 40 nuko muri rusange muri politike tubona yuko nabo nyene ubwabo batitayeho gukora politike. Ni ngukubahimiriza, ni ngukubashiramwo ku nguvu. None nk'utubuze ati n'imiburiburi 50% kandi ugasanga 50% badashaka kwitoza, none tuzobigenza gute? Rero cyo saba abakenyezi nuko bohaguruka bagashinga imigambwe cyangwa bakitoza mu migambwe kandi nta kabuze yuko bazotoza. Arakoze Bertrand ngenda kuri Yohani naho amakuru twabateguriye agarukiye twaba tubashimiye mwebwe mwese mwayakurikiye naho ubutaha.